Hari mwijoro ryo kuri uyu wa 22 aho twabona ubutumwa kuri Instagram story ya Mr Champagne buvuga ngo Mr Champagne anafungwa, je suis son manager. Abantu benshi turakuka imitima turibaza mbega aho bahabaye iki, niko kugira gutya mu nyuma tubona ku rubuga rw'abafaransa RFI rusanzwe rwandika inkuru zago mu rurimi rw'igiswahili batangaza iyi nkuru bamenyesha yuko muririmbyi w'umurundi Mr Champagne afunzwe yagirizwa ibyaha byo kwibisha uruyeri. Utirevye bavyagenze gute? Hari muri joro ryo kuwa 22 aho nyuma yo gufatwa amakuru yamenyekanye ava ku muntu amwegereye avuga yuko Mr Champagne hari ikompanyi yigeze gufasha kwamamaza, ariko iyo kompanyi nayo ikaba yatunganya ibintu by'ingendo abantu bashaka kuja hanze, cyane ikaba yafasha abantu kuja mu bihugu byo hanze. Mr Champagne rero abantu ngo bamenye iyo kompanyi biciye kuba ari we yari karayamamaza, ngo nibo bahindukiye baja kumwitwarira nyuma yo kuvuga yuko iyo kompanyi yabatwaye canke yabambuye canke yabivye utwabo. Amakuru menshi aracyagerageza gutohozwa kugira ngo amenye neza mbega ikibazo nk'iki coba kimeze gute. Mbega Mr Champagne show afise muri dramatic concert araza kuba yikora kuri genzo ya 23 biraza kugenda gute? Reka turindire turabe uko biza kugenda, ariko ababishoboye canke abamenyereye amategeko y'ibintu by'abanyamuziki n'ibintu bijanye no kwamamaza canke kumenyekanisha ibintu by'abantu begere umusore wacu maze bamufashe kugira iki kuburana uru rubanza ashobore kurutsinda kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza, na cyane ko ari nimwe mu baririmbyi ariko barakora cyane kugira ngo ibikorwa byabo bishobore kugira icyo bifashije mu ngwaro rutandukanye. Abantu benshi baranavyibuka Mr Champagne nimwe mu baririmbyi bari gukora igiteramo hariya muri arena cyashoboye kwitabirwa n'abantu benshi, aho ubona yuko yari afise n'umugambi yuko mu mafaranga azokwinjiza ari gufata ibice bikeya kwijana akagenda kubifashisha abantu aho nikora, kandi ivyo akaba yaranabikoze. Ni Mr Champagne rero muri no misi ubona yuko agenda aboneka mu bikorwa bitandukanye, na cyane aho twavuga nko kuba ari karakora indirimbo ubona yuko zifise inguvu kandi zinatwara n'uburyo kuko uravye n'abaririmbyi bakorana canke aho zikorerwa n'amasanamu ziba zifise n'indirimbo ziba ari nziza kandi ziba zanditse neza. No kubitsa yuko kandi Mr Champagne afise n'indirimbo iri hanze akakanya, indirimbo yitwa Nico 2 Remix, indirimbo bashoboye gusubiranamwo n'umuririmbyi Christian Bella nyuma yuko iyo bari gusohora n'umuririmbyi Rayvanny kuva mu gice Tanzania itashoboye gusohoka kumvo zuko hari byinshi batashoboye guhuriza kugira ngo ibintu bigende neza. Jent kwa Fulgence Mikanda gusohoka na subscribe turayikora, ariko kandi dukomeze kubana mu biganiro bitandukanye, inkuru n'amakuru tubashikiriza every time. Nimba bifuza kwamamaza ndagusaba guhamagara kuri nimero ya 69 canke 69 ariko kandi urashobora kubandanya kuko ibibazo nk'ibi abastar canke abaririmbyi bacu bakunze kugira byo gufatwa ugasanga bafunzwe ntibibaye kuri Mr Champagne gusa. Muravyibuka mu misi heze aho M-Knife Jimbo yahatowe na B-Face on the floor akamufasha gukurikirana urubanza bikarangira ashoboye gutahuka, ariko kandi sabo gusa no kubwira yuko nyuma yuko M-Knife Jimbo yashoboye gutaha hari nabandi basigaye mu mvuto, twavuga nka Tifu Musafi, twavuga ba Ofarsi director muramuzi akora amasanamu meza cyane, turavuga nka Bell Chris, turavuga nabandi batandukanye nka Basamandari. Hari abantu benshi bo muri entertainment industry bari bafunzwe, ariko turacarindiriye kumenya mega nimba ho bahari abo bagiye kurekugwa nyuma y'ikigongwe c'imfungwa zirenga 5,000 cyatanzwe n'umukuru w'igihugu nyene cyubahiro Evariste Ndayishimiye. Nuko kandi ariko turakomeza no kubabwira kuri byinshi bivuga kuri canke ku burongozi bwa Mr Champagne, nuko vuba Swe TV igiye kuja hanze, aho ngo bagiye gutanguza ikinyamakuru cyabo nka TV online kugira ngo abana bariye bashobore kuza barakurikirana ibikorwa bitandukanye byo muri entertainment, ariko kandi cyane
ica biba n'akarusho kumenyekana ibikorwa vya Mr Champagne, ariko ico twokwizera nuko ibi bigiye kumusiga amahoro, bigiye kumusiga amahoro kuko sinibanza yuko umuntu kwamamariza abantu aca ariwe afatwa mu gihe iyo kompanyi bazi neza aho yari iri. Mu gihe iyo kompanyi bazi neza ahantu yari iri, barashobora kugira iki kwitura iyo kompanyi, ariko bamaze kuyibura sinzi icyo amategeko avuga kuri iki, ariko abanyamategeko icyo tubasaba canke avoka canke abantu mumenyere by'amategeko nuko mwegera umusore wacu mukamuba hafi mukamufasha kuburana urubanza mu gihe byoba byiza anarutsinze agasohoka amahoro, kuko twese turamamaza ariko company ibihari, ariko bikunze uruhande rwa Mr Champagne naho nimba bamuhaye akazi abazi, nizera yuko ashobora kubavuga hanyuma ibintu bigakomeza bigenda neza nkuko bisanzwe. Jewe nitwa Fulgence Mika, turi kumwe na Mika TV kugira ngo buri munsi dukomeze kuguhereza bya bindi biguha umunezero, dukomeze kuguhereza inkuru n'amakuru biriko biravugwa muri entertainment industry y'u Burundi. Vuba mu kanya ndaza kuza tugaruke ku kintu ngo c'aba legend, aba star, aba superstar, aba popular artists, aho ubona yuko mu Burundi byamaze kuba kibazo nyuma yuko bimwe mu binyamakuru byafashe urutonde umwana umwe ntavuze yakoze, bagenda kurushira ku binyamakuru byabo, bongera ko ibyo bongera ko, ariko abandi ntibaza kubihurizako, bituma bamwe n'abandi badashobora gusobanukirwa neza ivyo bariko barakora. Cyo no gusaba nuko uba hafi uyu musaza wacu, inkuru nazivangavanze ariko ndibaza neza yuko washoboye gutahura igikenewe, maze ibintu bishobore kugira iki kugenda neza. Twizere yuko umusaza Mr Champagne agiye kuronka uruhusha rwo gushobora gusubira imuhira, akaronka n'abamufasha kuburana kugira ngo ibintu bigende neza. Muri industry haba hari byinshi bivugwa, ariko si bigusa no babwira, hari n'ibindi byinshi. Cyo gusa jewe no basaba nuko mwokomeza gushigikira abanyempano b'abarundi, kuko barashoboye kandi bafise n'umutima ukomeye, bakaba bafise n'inguvu zo gukora, kuko benshi banakunda bino bikogwa. Nongere ndakwibutse yuko ufise impano canke ingabire runaka ukeneye kwereka isi, ufise ivyo ukora ukeneye kwereka isi, Fulgence Mika ndahari kugira ngo dufashanye kugerageza guherekeza talent and passion, impano n'ubushake bwo kuyikurikirana no kumva ko umuntu akunda ivyo akora, navyo biraheza bigafasha. Ndagushimire ko wabanye nanje, Imana iguhezagire.